Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye ku kirere kizoba kimeze kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 28 gitugutu umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu bice vya Cibitoke Bubanza Muramvya hamwe na Bujumbura mu bindi bice hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike ahazoba hakanye kurusha handi n'Ingozi aho ipimo bizoba biri ku degrees Celsius 13 ku muhingamo hitezwe imvura mu burere bwa Kayanza Ngozi hamwe na Bujumbura mu zindi ntara hitezwe ahanini ikirere kirimo ibicu byinshi ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu Cibitoke aho ipimo bizoba biri ku degrees Celsius 30 ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:40 rirenge igihe cy'isaha 11:52 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguye n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizenje nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.